Idris ngo abaririmbyi bari bakwiye kumenya ico bari n'ibyo bari kuriwe n'ibyo batari kuriwe, ariko kandi bakamenya n'umuriro bagira batse, no kuvuga ya buzz bageze igihe bariko barakora, ngo ico ugiye gukora kuko hari uwo ushobora kwatsa ugashusha ibyo kurya, ariko kandi ngo hari n'uwo watsa ukaguturira cyangwa ugaturira n'inzu. Ivyo rero uwo muririmbyi akaba no mu YouTuber aheruka kubiganiriza Juste Gaire mu kiganiro bagiranye, aho bariko bagaruka ku bijanye n'umuririmbyi Ben Turo ku bibazo bihanze Ben Turo hamwe na mugenzi we Mona Walda, aho avuga ko gufungishanya ata kamaro birimwo mu gihe mukora akazi kamwe. Kubwiwe ngo igikomeye nuko umuntu yogenda, no kuvuga bose uko ari babiri, yaba abantu babiri bafise ico basangiye canke ico bamvuge ngo akazi basangiye akazi kamwe, ngo ni byiza ko iyo bafitanye ibibazo ngo bagenda bagahura, noneho bakabiganirako kugira ngo ico gikorwa ivyo bibazo biba biri hagati yabo bishobore gukemuka. Umviriza uko Idris yabiganiriye Juste Gaire. Je ndi umuririmbyi par exemple, ndi umuririmbyi cyangwa ndi une personnalité publique, ndi umukomereza nk'undi muntu. Si ngombwa yuko wowe dufitanye amatati je nawe dukora akazi kamwe, simaka ngende mu butungane bro, ari ukuntu tubiheza, kubera hariya mu butungane ntibigera bamenya ati n'umuririmbyi, bamenya ati uyu c'est un citoyen, urabyumva, n'umunyagihugu. Rero maze ku munyagihugu nuzavuga ngo turabaririmbyi, aya ma challenge n'ibiki mu mategeko nta namwe byanditse, urabyumva. Rero iyo abavyo nakunda tubisabye ho basentare ituraba itugenegene. Ariko kandi ngo iyo ngeso yo gukora amakosa y'indenzarugero ku bwa Idris ngo ishobora gutuzwa, ariko ngo habanje kuba ugushigikira abo baririmbyi ubwabo. Idris avuga ko abaririmbyi bose badashigikiwe, arico gituma rimwe na rimwe bahora bakora amakosa y'indenzarugero, kuko ngo iyo bakoze neza ntawe ubibona. No kuvuga nk'ubu yatanze n'akarorero ko kuri Sadbi, aho avuga ko Sadbi aheruka gukora ikintu ciza, ariko ico kintu by'ukuri atamuntu yigeze aboneka, ariko avuga ko uno muririmbyi ashobora kuba yakoze neza. Ari nacyo gituma rero ngo abantu rero urumva abaririmbyi baheza ntibafatwe neza, kubera ko ngo bari mu baririmbyi uko muheje ko mwabyumvise, bari mu bantu batanga umunezero. Ari nacyo gituma bari bakwiye kwiyegerezwa hafi. Ariko rero ngo iyo batirimutse na gatoyi nubwo abaririmbyi canke abo bandi bantu baba sanzwe nabo nyine ubwabo bakora neza, ariko mu nyuma bikabacamwo noneho bakaja bagakora amakosa, ngo abo bantu rero bose ngo babantu bari kubavuga neza canke bari kubashigikira canke bari kubereka amakosa bakoze, ngo ico bakora coco ngo baca basohora inzara, noneho bagatangura kubashimuta canke bakabatera amabuye. Umviriza naho nyene uko Idris yabashije abandanya kubivuga. Wakoze neza ntigakashimiko, mugabo wihindukanyerera gatoya, amategeko agushigikira wakoze neza aranditse cyangwa byose birahari. Ni gake bigera bavuga ati nakaya bora nka Sadbero kuronka muri n'amaviews cyangwa iki, urigero ubona nawe bavuga ati banashimigwe tugira ukuntu tumushimira, mugabo hajya nyerera gatoya ibimubamba by'icyo bibona batanguye kugwa ama commentaire, urabyumva. Ariko amategeko ari gura ntituyarenga, sinda byanse ntahari bwiya tuyarenga, ati none kugira umuntu yirinde kuja muri biya biboro bibi, ifo dabure ukashigikirwa, batahure dabure yuko muririmbyi atanga umunezero, nta kindi kintu je namamparanira. Idris rero wumvirije naho umenga ariko arashigikira uno muririmbyi wacu ariwe Ben Turo, uno musabarizwa mu mpimba, aho ikibanza Idris asanzwe anavuga ko ikibanza kitari ciza na gato, kubera ko yahaciye azi ububabare n'uburyo abantu babayemo. Avuga kandi ko uno muririmbyi ngo yarenze umurongo utukura nkuko abandi batari bake badakunze kubivuga. Uno muririmbyi rero akavuga rero ko abaririmbyi by'ukuri yaba bitahura bakamenya ico bari, bakamenya ivyo bategerezwa gukora n'ivyo batateza gukora, ngo n'ibintu byotuma amakosa menshi ariko arakorwa muri kino gihe ngo ahagarikwa ntasubire gukorwa. Nuko rero ushaka kuba ufise ico ushikiriza, tubibutsa ariko kandi tubibutsa ko imvo n'imvano canke igituma ibi bibazo byahabaye byavyutse ari uko Ben Turo yakoresheje ifoto ya Mona Walda akayikoresha ku mwigeme, isura ya Mona Walda akayishira kundi mukobwa
ari gusa kandi yibungenze atabanje kubisaba uruhusha, ariko kandi hagakoreshwa n'amajambo atari meza mu ndirimbo yasohotse igashigwa ku rubuga rwa YouTube rushasha, ariko ku rubuga rwa YouTube rushasha rwashitswe ko iyo ndirimbo, ariko kandi ivyo bintu bigakorwa Mona Walda atakintu na kimwe abanje kubatswa. Uno muririmbyikazi avuga ko atigeze asabwa imbabazi naho yari yatanze umwanya kugira ngo abantu bamusabe imbabazi, ariko mu nyuma rero abona gufata ingingo yo kuja kwitwara kugira ngo bamutunganirize umutunganirize, noneho Benturo abona gushigwa mwibohero. Uno munsi rero Benturo akaba abarizwa ku Musaga mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho rero tukirindiriye kugira ngo tumenye by'ukuri uko ibintu bizohava bikurikirana. Amakuru ya nyuma twavuye turonka kuri Benturo nuko ashobora kuba akitswe n'amagara. Nuko rero murabizi rero ko ngaho munsi muri commentaire yanko mumenyereye duhude tugire ico tubiganiriye ko kubijanye nibi twari duheje kuvuga, ariko kandi no ufite ushaka gushikiriza ni mutujo no musi muri commentaire, ariko kandi ntimugende mutagize follow, share na comment canke subscribe ko badukurikirana kuri YouTube, ntimugende mutabikoze kugira ngo ibindi biganiro byinshi bitandukanye nk'ibi ntibize biba tange. Kuri micro yari jewe King Yanko.